abanyubiyeburamutwe ingorane ya mbere baca bigicibwa uhereye mu muryango uhereye mu kibano eka no mu bisata bitandukanye kuko niyo hagize ikosa rimugwako niyo rikozwe n'undi bagira ngo ni wa wundi nko munzi wabo hagiye ikintu ari ikintu biyivye naho cyo wacibwe n'undi mwana cyangwa n'undi mukozi bagira ati ni wa muntu bamari babandi bamwe mwikosa bumva n'abantu baciriwe umukenke n'abantu bakumiriwe n'abantu babitwa ibicibwa kandi barako ataco bazovamwo rero izo ni ingorane zihambaye mu muryango izindi ngorane rurabahebesha ishuri abari ku ishuri bararita nkuko bamwe barabisigura basanzwe baravyihereje bavuze ko dushobora kuvyigana naho abari mu ishuri yumviriza umwigisha agatima kari aho hava aja kurondera ikiyayuramutwe aho ni ku ishuri ikindi naco yindi ngorane ihari ni mu kibano aha turakira abantu abayashije kubaka n'aka kanya umugore akaba harabaye ibibazo mu rugo zivuye kuri ivyo kubera ngira ngo akimuresha abatabonye yuko ari ivyo bintu hari mu kunyubiyeburamutwe usanga mu nyuma arabibonye abatangiye kubona hari utwakorakoza atangiye kubona haza yahindutse ugasanga habaye uruhagarara abo turonka ngaha benshi haba habaye ibibazo no mu rugo izindi ngorane nazo rero iyindi ngorane niniya niyo kwikumira bo nyene aho kugira ngo agwaye mwebwe canke jewe canke uwundi agwaye iruka kwa muganga atacatinya ariko bobo kugira yaduke kwa muganga abatwara umuntu bakumira bavuga batuma urutoki ndibajayo ntawabujije kandi kwa muganga ntibari kubakira ariko ndibajayo ariko ubu rero ibikorwa biko birakogwa n'ayandi mashirahamwe bariko barafasha kugira batinyuke baje kwa muganga bareke kwikumira abo nyene ico rero kiro kiratera intambwe kuko niho bamenya n'amagara yabo ingana ameze kuko inyifato barimwo ibe expose irabatirimutsa bagasanga bagiye mu vy'ingwara bagiye abakenya abakobwa bagiye mu byo gutwara inda batifuje abandi bagiye mu byo gusuma bageze gusanga bakeneye ama service yo kwarita bagaca bayatinya naho uwo murenganya ndiyoja kwitwara mu gipolisi canke mu butungana cigira ngo baca bankumira azi ko yama mwikosa kwikumira rero biratuma n'ama service bafise mu burenganzira batayitura mu gihe bafise ibibazo simbuza makungu watanguye kuja mu ngiro 2013 urumva araheze imyaka 12 uko umwaka utashe abari muri ivyo gisata babonana bakisuzuma bakirimbura bakaraba icokorwa twasanze ubu w'ikiyayuramutwe tumufata nk'umunyengeso mbi tumufata nk'uwataye umurongo tumufata ko ari uwo guhanwa twashize imbere guhana kumupfunga canke kumukumira canke kumwirukana mu muryango ivyo byo twashize imbere gusumba kumwumviriza utamuciriye urubanza no kumufasha kuko arakeneye ubufasha sabasazi sibicibwa n'abana b'igihugu kujya kwa bandi bana b'igihugu bakwiye gushigikirwa kugira biteze imbere bateze imbere imiryango yabo maze bateze imbere n'igihugu ko nibwo Burundi bwejo ikindi dusaba leta nuko yoshira imbere ibi bigo mu vyerekeye kugira uburenganzira bwo kuronka metadone imaze gushika mu gihugu kuko uza gufata bya muti ari mu kigo biramufasha gusumba urya ariko arawufata ari mu miryango cyangwa mu makaritiye cyangwa mu ibarabara ashobora guhura n'ibitsitaza byinshi ariko uwufata ari mu kigo biramufasha kuko abatekanye kandi tutiko turamukurikirana kugira ngo awufate neza bibereye
ikindi rero dusaba abafata leta mu mugongo nuko bodufasha mu buryo bwo kugira ngo abo twakira ntitugwe dusaba abavyeyi batanga intererano baronke ico bafungura, baronke bahembe, hari n'abakozi bahembwe bakore bafise bagoronokewe bafise agashiruka butega kabereye.